Ufise abana bangana gute? Ufise abana bangana gute? Abana. We petit, sulete fanta, mbona meze kona nizomea? Tambi, kuna batoto bangapi? Ufise abana batandatu. Abana batandatu ku bagore bangahe? Ku bagore batandatu. Buri umugore ubufise abagore 14 abandi bana tubitegeye. Nakubye mfise abagore 10, bane ni batavyara. Bane ni bavyara. Je mvugisha ukuri. Umviriza ndakubwire petit frère. Ari abantu bafise umugore umwe, ariko muri telefone zabo abagore buzuye nga 40. Je abagore banje baramenye kare bidondine 1, bidondine 2, bidondine 3, bidondine 4, bidondine 5 kandi il faut que barumvikana. Umwe na mwe 500,000 adandaze. Sitaki mtu akulomba ratio. Sasa 500,000 mwa hii maisha ya Bujumbura unaona zitaenea. Si anachuruza basi 500,000 ni mtaye mdogo. Mwanamke ukimwanzia mtaye mkubwa anahombesha, unamwanziaga kidogo jua jinue mwenyewe. Anze kwa avoka. Hapana kwa avoka. Bibi ya msanii anze kwa avoka peti unaniponda wewe naye. 600,000 ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi badandaza 600,000 akienda atarufumera narangura bishwekana tia pale kabotike sana tumika. Bibi ya msanii arangwe nikalipe na. Nani ona leta nyama peti. Leta nyama. Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good so jemeze neza cyane ni jewe ntare Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera n'umuntu atavugwa mu izina sinoshobora kumuvuga mu izina kuko nta ruhosha yabimbariye aha rero mumbona ndahantu mu bwiza niho nagiye gutembera ariko ibintu mbonye ibintu bitangaje cyane mbonye wa muririmbyi wacu umwe musanzwe muzi ku ndirimbo nyinshi Simoni mu muzi kandi mu ndirimbo nyinshi inde Generation Corona nawe so wundi ni muririmbyi wacu ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi asanzwe yitwa Bidodndo ni muririmbyi musanzwe muzi ariko ibintu ndamusanzemwo nituzi muziki yarawuhevye ntituzi byagenze gute ndamubonye ahantu ari karotsi inyama bro Bidodndo namubona kanacoma nyama sinzi cameraman twoshobora kujana kugira ngo tubashe kumubona Bidodndo kugira ibintu bimaze kugenda neza simuoni njoo yanapendeza Simuoni njoo ule anapendeza asigutishe Simuoni anani bakunzi banyinshi media arambonye aciyamanza aregera inyuma aciyamanza ariruka arakwepa imbabura ariko byagaragaye neza ko ari we yari karotsa inyama so Bidodndo nawe so wundi Mr B what up fresh meze neza Bidodndo my friend sasa kubera ko mbonye ukacu kwepa inyama ngaha anye izi nyama ziwanje ndiko ndacoma urambonye ariko ubonye kamera uciye wiruka uvuga ati jewe sine kamera niyo mbona ndiko ndotsa inyama ni ikintu kiwanje kandi bateka inyama nziza ndiko ndamwereka kuntu arashobora kubigira. Sasa mwe mbona mnavumba mutu ni bitu gani kama ati avigeuza hii atuvumbi mutu Bidodndo so Bidodndo sio bie lakini tukubonye uri kurotsa inyama nituzi umustare nka wewe uri umuntu yubashwe kuja haruhande y'imbabura ni ibintu bimeze ndiko ndagira ndapanga kubera hano bateka inyama nziza. Sasa unaenda wapi unakwepa mbona nifumba unakwepa sasa Bidodndo unapendeza sana Bidodndo napendeza sana Mr B Simuoni alienda wapi nani Simuoni asikutishe so Bidodndo nube mbaririmbyi wacu ngaha ayi mu gihugu cyacu cy'u Burundi sana sasa unaenda wapi B au niko nakuongelesha mimi nakuya kula kule masani yenye covid hapana masani yenye covid bataleta misosi hapa mamida bataleta misosi so Bidodndo manager Bavis Love le Terminator manager wanasalimia heshima yake ni manager wako B lakini Bidodndo unabakiwa mama anatoa franga manager anatoa franga patie dolari huyu hata $100 anza zitoa Bidodndo mlango uni Bavis Love le Terminator le grand manager prêté so tunaona anatoa manager applaudissez pour manager applaudissez manager wao sana Bavis Love le Terminator le grand manager de la capitale de Bidodndo Love merci beaucoup Yaga Citizen Kona kampuni ya manager bwana batoe masani Bidodndo anataka kula pilao na nyama kuchomewa leta nyama Bidodndo napendeza sana kwa masani Bidodndo leta nyama na bugali Bidodndo kubera kukunda kwambara pocket down leta nyama na bugali leta nyama
leta nyama na bugari. Mufungu gukunda gufungura ubugari n'inyama. Kenshi abantu banyita jendo ngondo mubembe. Ariko urabona abantu bagufiya jendo nani mtu wa Gitega. Gitega sehemu gani? Giheta ku kirato. Sasa unakutana tunakuwa safiri tuko ba. So bakozi banyinshi media bariko murumva Bidodndo n'umuntu abantu bazi ko jendo mukongomani ariko Jesu mukongomani jendo nabwo uri mukongomani jendo murundi ariko urabona nagiye muri Kongo muri Tanzania nuko kurondera ubuzima kwiga ugasanga abantu bariko barita wa mukongomani oya Jesu mukongomani ariko ndakunda abakongomani ndakunda kutansa ndimbo z'abakongomani ya na barasupportinga cyane Bafis Love le grand manager le terminator akunda kusupportinga amaze kuri ya ndirimbo zibiri ndashimira cyane kuri Bafis nabandi ba strategie les souverains ya mapema sana abo bose n'aba manager biwawe musanzwe mukorana mu muziki ariko Bidodndo ndashaka kumenya umuziki wawe warahagaze kushikiza isaha nta bishasha by'iwawe na ndiko ndategura kuko namaze gusora album yanje nshasha mbo ndashaka nshiremo mu Queen video bamwita agataraboneka umudemu mwiza afise ingidi koko je ndakunda ingidi sana ndafise ingidi je tumvikana ariko Bidodndo bwana leta nyama grand frère leta nyama msanii akule sauti itoke so Bidodndo turashaka kandi kumenya Bidodndo kubera ko ukunda abademo b'ingidi niwe abashira muri video ntuzohavuja mu mpimba nka babandi oya babandi nimbari bararirimbye petit panguza meza msanii anakuya kuna nini ni kuni nimero combien Nimero 40 49 Sasa Bidodndo oui chérie kwani unapenda bademu sana Bidodndo shushu nsanga kuya tukule nyama chérie ku première avenue nimero 49 chez mama ujeje kuya tukule nyama première avenue nimero 49 buisa chez mama ujeje kuya nitakuzia nyama acha maneno au ni kuhebe ni drage ungine hapa uko naletea mi black kuya niko na franga nilipokea nilipiga show vala bien na pilao iko shushu mwambia vale bien ngo gani ni mimi bwanako ndo nakuita Bidodndo love why mapema nikusie nyama ushakula nyama vitungulu unazoea bugali na maragi kuya wapema utatoka hapo niongezea nyingine 50% ya love mshiri wangu sasa demo wako Bidodndo uri mwe mu baririmbye cyane b'abarundi basanzwe bakunda abademo benshi cyane manager ya mapema sana manager iwe ni sponsoro tu ya mapema sana manager so Bidodndo kubera ko ukunda abagore benshi kandi usanzwe ufise umugore mwubakanye abagore James abagore 10 kubera iki nona nabaemelea nabagaramia cyane ni kakageso nyene abaririmbye b'abarundi sanga abonye umudemo hari yagiye hari yanya ndagenda muri 14 sheria dini so bakozi bagisha media buriko muramumva Bidodndo nga anyanagiriwe amahigo no munsi ndamuronka ndamusanze kumbabura ariko arotsa inyama nituzi kakabare karakiwiwe nituzi kari wa chef w'abantu botsa inyama Bidodndo achana na bademu ufanye kazi achana na bademu hauna muziki mwezi mbona nyama bazileti huyu jamaa au ni juice kulipa alipa mbele franga niko nazo ifo balete nyama Bidodndo aka jacket nakabademu oya wagatwaye mudemo aganaga kuye muri etazini nagiye gutembera ncyandaga sanga mu magaze ncyandaga kurayo ndi kumwe n'abamanaje kure naenda kutembea sasa tubarire Bidodndo dushaka kumenya gushikiza isawo ufise abana bangana gute ufise abana bangana gute abana we petit sulete fanta mbona meze kona nizomea tambie kuna batoto bangapi ubu mfise abana batandatu ku bagore bangahe ku bagore batandatu buri umugore ubu ufise abagore 14 abandi bana tubitegeye nakubye mfise abagore 10 bane ni batavyara bavyara je mvuga ishukuri umviriza ndakubwire petit frère ari abantu bafise umugore umwe
ariko muri telefone zabo abagore buzuye nga 40 je abagore banje baramenye kare bidondine 1 bidondine 2 bidondine 3 bidondine 4 bidondine 5 kandi il faut que barumvikana umwe na mwe 500,000 adandaze sitaki mtu akulomba ratio. Sasa 500,000 mwa hii maisha ya Bujumbura unaona zitaenea. Si anachuruza basi 500,000 ni mtae mdogo. Mwanamke ukimwanzia mtae mkubwa anahombesha, unamwanziaga kidogo jua jinue mwenyewe. Aanze kwa avoka. Hapana kwa avoka. Bibi ya msanii aanze kwa avoka peti unaniponda wewe naye. 600,000 nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi badandaza 600,000 akienda hata Ruvumera anarangura bishwekana tia pale kabotike sana tumika. Bibi ya msanii arangwe nikalipe na. Nani ona leta nyama peti. Mbona muniservire mimi? Zangapi Bidodndo kuna jikubara ona dolari. Ona dolari. Sina franga ore manager alitoa $100. Tulia. Ona dolari sasa si bangekuletea tu basi. Bakuletee. Bataeta sangine wako na choma osuro na azia wivu wanataka nikulishe bibichi. Juna bakiona tia fuyo barete ayabambie yagiza. Nishagisa. Bidodndo tubarire ku muziki wawe ufise bishasha mu muziki. Kuya biko serie peti kuya. Biko serie pako sabe abikwa giserie. Baoni kama mimi. Ona peti. Leta nani? Fanta, leta Coca. Umwambie na ule wa nyama alete nyama moya na bugali afanye fast. Muuni mubembe hapa napenda bugali sana. Bugali n'abarundi barage bugali. Sikuvuga ngo babembe gusa. Barire Bidodndo muziki wawe wazimne gushikiza sa Bidodndo yaba maradio ntari karavuzwa niyihe mpamvu? Urabona sinzi impamvu ariko ndiko ndakora sinshaka gusora album yanje sinaraka. Album yanje irimu iko mu gikoni bako banaitia matunguru pilao mamida tutasikia na achilia kitakuwa ni kitu bomba. Kitu bomba. Bidodndo tumuzi mu baririmbyi batanguye umuziki bakera cyane nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko gushika kuri zino saha Bidodndo umuziki wiwe ntuduga cyane nk'iyindi muziki y'abandi bana bariko barakura muri kino gihe yo bari yihe mpamvu? Ikintu kwanza urabona abasani banakuwa bengi sivyo hanyuma twegwe mastile yacu ni yakera ubu ndiko ndakora na mastile nshasha hamwe na baolege n'abandi turiko turakora ma freestyle tia hapa peti tuko tunatumika ma freestyle leta feri tuko tunatumika ma freestyle tuangalie kama tutaingia mu stile za baba peti kandi mimi ni mkali wa show jua kuna msanii anapiga show mingi hapa za kama mie Bidodndo Bidodndo turashaka uduha akapera ku ndirimbo yawe ya kera yakunzwe gusumba izindi ariyo Simuoni. Janere nchayo usimuoni ule anapendeza usimuoni ule anapendeza azekoteshe usimuoni anapendeza hapana beti nikatike nivala pocket unataka ni rape na kumuti unakatika au nikupe cha mpya uko na cha mpya tupatie bataikopie abawezi batakopie so akozi banyinshi media muri no mwanya ndikumwe na Bidodndo mukari wa show nikavuze so uvuze mukari wa show dusanze tuzi wundi muntu yitwa mukari wa show boba bamwivye izina Famba wapi Happy Famba Jesse ndamuzi nauzi Famba na muyua Happy Famba mukari wa show ya urabona Famba jenda vugu shukuri Happy Famba hamwe na basosokei na ba Big Fizo na ba Lolilo. Mimi nilikuwa niko ku masomo bale ba chamando tulianza kupambana nabo lakini walikuwa washanzani kula avance tulipambana nabo na bakidumu ya ni wakati anaanza mkali wa show na mimi ndo naanza nikamatia ya watu wa ndo walinipanga mkali wa show kwa sababu Famba alikuwa akifanya show zake nilikuwa nazipenda sana na mimi pia vile na mimi nikaanza kufanya show nikaanza kuiga usazi wake na mimi watu wakanipa mkali wa show lakini mkali wa show kweli inaanzia kwa Famba. Bidodndo numwe mu baririmbyi avugisha ukuri ariko gushikiza saha zigero uno munsi hari amakuru avuga ati Bidodndo yo bari inaishia ndani dufise amakuru avuga ati Bidodndo yo bari muri beef na Sat-B yo beef yanyu yavuye kuki Oga n'umwana sinshobora kumushirira beef Sat-B ni muto n'umwana ni 3e génération mimi niko 2e génération maana niko pako katikati
entre mimi na yeye pako watu wengine katikati baisha imba. Ni generation corona. Ya pili ba kwanza ni ba Kidumu ba Christophe Matata. Ba pili ni mie ba Lolilo ba Fizo ba Sosokei. Ba tatu ni aba ba wengine balimbaragu profita ba kila Dodora. Ba ine ba tatu ndo ba Satbi. Ba ine ndo aba ba Olege ba nani ba Berry Music ba Mbidata ndo 4e generation. Ba tano ndo aba tunasikia kama ni D1 ba Kiriku ba Dramati ndo 5e generation. Unaona kama mimi niko 2e generation, ancien combattant. Manke vita ikishindikana ifo bananiita mimi nikie combattre. Sasa tunazidiana experience ku microphone. Aho nyene uvuze ati ama generation gushika unye mu Burundi na ama generation atanu. Nihe tandukaniro ya ama generation ugenda urabona mu muziki? Wasani unaona gisi monde inaendelea na ndo vile vitu inaendelea. Abana bariko barakora kandi bariko barakora bien. Ingorane gusa na ba manager benshi dufise mu muziki wo mu gihugu, sivyo? Mbo kenshi abanyamahanga abapatro bo hanze barakunda gusupportinga ndirimbo ziwabo bagashira ubugo bwinshi mu muziki, muri sport, mu bintu vya generation. Me biriko biraza gato gato pole pole, na si bitafika tu. Unaona muri Tanzania abatanguye ni ba Mr Nice, ba Durisax, ba Professor J. Watu wako nakula noti size ni wa Diamond, wakina Harmonize, wakina nani, unasikia? Me bapetiwe batakuya bakipata noti na job atatukumbuka. Na grand frère na mkubwa mwenye atapambana na game atakulaga hiyo noti. Sivida Alikibe ko nakula noti na ni wa zamani. Ifo kutia bidii. Bidodndo aho nyene tubarire abaririmbyi batatu ngaha mu Burundi uvuga ko bari kwisonga gusumba abandi. Generation change bakera. Abakera nabo unyuravye kubikorwa. Je uburoriro ndamukunda ari Dubai ariko rakora show. Iko napandisha drapo ya Burundi. Big Farias iko Paris, iko France. Iko nakula dolari. Mr Champagne namaze kumubona mu Dubai agiye guteramisha abantu. Aho njo basani batatu wenyu nakubari. Ya mimi naona bariko barakora kuko abanyamahanga bariko baramagara. Vraiment kuona basani banatoka hapa banaenda Dubai kufanya show ni kitu cha maana. Abo naweza nakubali. Undi musani arakora bien ni Satbi. Petit sina bifu na we Satbi tena nakupendaga. Arakora neza ni Petit. Arakora neza Satbi ariko nataka nitikishe aende kufanya apande amvyo ende kufanya show hapana hapa Tanzania mawapi. Dubai kama vile Lolilo alienda, Mr Champagne alienda Dubai mu bazungu. Ama aho nyene Bidodndo kuri Bidodndo haburiki kugira ngo nawe yurira indege agende nk'abandi aje gupambana nk'abandi haburiki? Niko na prepare album. Na hiyo ile album ikitoka mimi naenda kupiga show Amerika, Etats-Unis d'America. Naingia kupiga show pale. Tena niko na watu banategura show lakini banambia nyimbo zangu aziyakamata mzuri. Banaza bakahomba. None uriyumvira ko iyo album uri kurategura yoba ije kuvyura Bidodndo? FC ba promoteur hariya no petit frère wanje. Hari haja Etats-Unis d'America. Ariko arangirira promotion FC inuitwa Saya TV. Saya TV from USA ni TV ya petit frère wanje turasa. Bidodndo kuva utangura umuziki wawe gushika izi saha wowe ufise indirimbo zingana gute? Indirimbo James indirimbo 150. 150. Bidodndo najikubali sana. Sasa tubarire 200 amatitre yazo. Indirimbo 200. Sana nazisabu asikutishe natamani lenda mke Polina birashushe masera ni wewe ni nyinshi cyane unao kizala batoto bengi panabeno na sabu majina. So Bidodndo jena nagomba ndagushimire cyane kuri uno mwanya uba wampaye kugira ngo mbashe kuyaga nawe ariko nk'akajambo kanyuma wo tubarira kuvyerekeranye n'ibikorwa byawe bishasha naka. Akajambo kanyuma ni freestyle. Urabona iki gihe mwezi wa 11 bawita gute mu Kirundi? Ukwezi kwa 11. Grand frère 11 ni biki mu Kirundi? Umunyonyo. Ni umwezi Sosokei afuye. Nico gituma umunyonyo ya ndakunda ni jena muririmbye. Hana noma na mtu Sosokei. Hana ubaya na mtu Sosokei. Mtuambie kosa lake tujue mbona tujajua kosa la Soso.
namuombea soso tu mimi jene, alazwe pema marehemu Sosoke, alazwe pema marehemu, alazwe pema. Ya numusi yo kumwibuka Sosoke, yari legend, yari musani mukuru wo mu Bwiza Paradise mu gihugu mu Burundi. Bwana Mungu amulaze mahali pema, amekufa mwezi wa 11. Wasanii wote tumkumbuke Sosoke. Alikuwa mwalimu wangu wa muziki. Asante sana. Peace and love kwa Sosoke. Hii ni TV INYISHU Media. INYISHU Media TV ndabakunda cyane. Sikuleta nyama hapa. Jumu sikia buromu sikuleko. So bakunzi ba INYISHU Media ndabashimire cyane ndabakunda. Aba journaliste munanikalikire saa ya kula ndo munakuya muko na buroho. Hakuna Bidodndo. Sema sisi tulikuvumbuka kuna choma nyama. Sasa bangeleta nyama hapa na mwe mungetaka kutiaka mkono. Nishatufanyia ile ni nani kire ya mimi peke sina la. Nikiambia di bale na nienea. Sasa so bakunzi ba INYISHU Media naiko ndavugana na Bidodndo nga anye ndibaza mwumvise byinshi kuri we. Turabakunda cyane mwandanye mudushigikira mushigikira n'umuziki w'i Burundi. Turabakunda cyane. Big up.